uvuze ati iyo power ndayifise arakini shaka kuyikoresha kubera nibutse ukuntu amusengeye shaka kuyikoresha none abo bobo batamusengeye abo batamusengeye bakibikoresha iyo power kiyikoresha ubahanura gute no bahanura bakigarura hama bakabaza Imana mbese Imana yo niwo mugabo wari waranshimiye hama Imana kuko ari abantu urashaka ko n'umugabo mukavyana n'abana batatu bana ariko atari w'Imana yaguteguriye mwisho ni mwisho mukarovana. Ngenda baramutse aho muherereye hose ni wa muhungu wanje Lora uko musanzwe bimenyereye namanza nkakora igiganiro nabashike wacu bene wacu tukavugana utuntu n'utundi. Akazina kanje nitwa Natanaeli Nitunga. Natanaeli Nitunga. Reka nongere mpere no kuri uyu madame Kazina Brigitte. Irindi Niyimpaye. Brigitte Niyimpaye. Okay, nkuko muvyumvise Natanaeli Brigitte aba bose bakabara ntabyo mvuga ahubwo reka bo bavyivugire. Tukaba turi umugore n'umugabo tukaba twubatse. Turi umugabo n'umugore turubatse. Sawa na madame aravyemeye ko bose ari umugore n'umugabo. Sasa rero cyadukuranije ngaha no kuza kuganira utuntu n'utundi nko kuvyumvise n'urugo n'umuryango hanyuma twacivuze ko twoganira ukuntu byagenze bageze ngaha gute yani ibintu bimeze nkuko batubwire ukuntu byatanguye n'ukuntu bageze ngaha. Sasa nagomba ndakwibarize na ndahera kuri Brigitte umunsi wowe wibuka umunsi wa mbere wo uvuga ati umunsi wa mbere nabonye umushinga nahe wanje wowe uhibuka hari? Namubonye kubwene gihugu bwa Mama Jardine ubwo bwa mbere namubonye kubwene gihugu bwa Mama Jardine. Sasa umaze kumubona cyo gihe mwaraganiriye waramubonye tu uravuga ati namubonye none nitwaganiriye bagira kabiri nongera ndamubona ku isengero. Uwo munsi niho byatanguye namubonye ku isengero. So umunsi niho byatanguye tutarabandanya reka twongere twibarize Natanaeli. Natanaeli we wamubonye he? Nanje umunsi wa mbere ndamubona hari ku rusengero yaje ku rusengero aho twahora dusengera hanyuma ndamubona yinjiye mu rusengero icyo gihe nije nayoboye imisa hanyuma ndamubona yinjiye ndamubona umengo ndamukunze. Umunsi wa mbere ukimubona ngo ati agatima kavuga ati cyavuga ati no chambona nyuma ati no kweri nyene. Brigitte wowe ukimubona ugira kabiri winjiye mu rusengero ko yavuze ko ari we yarimo uwo musayi yarongoye yewe byagenze gute ku mutima? Jewe namubonye ari bisanzwe nyene but after ngaho mesi sohotse acadusaba ko dutahana hamara dutahana nyene hama nyuma yo kudutahana tufata umwanya wo kuganira niho n'ibintu mbese byatanguriye uwo munsi. Okay, so mba basabe amaze kubatahana kunze nyene abasore nyene yaragusabye akanamba? Yagiye agatwaye. Sani akanamba yo yatavuga ati ayo n'umusi ni kwa nyene umuntu bamukunze naciye ndamusaba akanamba hanyuma nawe aranyumvira kwera arazi impizo namba hanyuma rero duca duhera ngaho tubana yatuganira. Sawa urumva ukuntu byagenze bahuriye aha bahurira ku rusengero Tanera tora akanamba urukundo rubandanyuko. None uri bakajambo kambere ati gusaba urukundo kugira mukundane wowe ukibuka akajambo kambere akubwiye cyambere kandi kambere kuko maze gutora inamba nizere ko atashitse avuga ati bagaje nagukunze oya ndibaza mwaraganire nk'umwanya muremure. So umunsi ariserura nake kajambo wibuka avuga ati kano kajambo yavuze
ndacakibuka yaravuze ati ndagukunda ariko je namubwiye ati ndaguhaye umwanya wo kwiyumvira. umwanya byatwekeye ngo kingana gute Nk'ukwezi kose. tani baguhereje ukwezi kose wewe vyagenze gute ntiyashotse yaca yemera yarambuye ati ndamurindira nk'ukwezi hanyuma nanjye ndamurindira kugeza anyiyumvisemwo hanyuma nawe arambwira ko yankunze hanyuma bicara biratangura rero biraba serious. sweet bimeze neza kweri ukwezi kose urindiriye umuntu none icatumye umuhereza ukwezi kose cyari giki hari akantu wovuga ati wari wabonye kagorana uvuga ati reka ndamanze namuhereza ukwezi kose ndebe ariko ndabanza kumuyumvira ko menye n'umuryango wiwe kumwiyumvira ko n'umuryango wiwe manze ndamumenye nyine cyane mbone kuvuga ati ndamukunda. sawa Taniyeri Brigitte amaze kukwemera ati aragukunda we wabyumvishe mu gute niyumvise neza cyane kuko nanje nari namukunze numva mfise igishika cyo kumenya ko nawe yankunze nkuko nanje namukunze. sawa ndashaka kumenya rero Brigitte umusi umwaje kumwemerera Taniyeri mu mutima we akaruhuka umusi wa mbere muhura wavyifashe mu gute naragize isoni nyine ndabura icyo tuganira Tani wewe bamaze kukwemerera ati aha kweri bamaze kunyemerera ni jewe umunsi wa mbere muhura wewe byagenze gute niyumvise neza hanyuma turaramukanya hamarenda tangura niye ndamubwiza ukuri nyene yuko ndamuyumvamo ndamukunda kandi ndifuza yuko yombera n'umufasha aramutse avyemeye. sawa sawa nta ntambamye byigeze bizana mu muryango iwawe bamaze kumenya yuko usiga mukundana na Taniyeri bavyakiriye neza kubera yaje ari serious ntabwo yaje ari babandi bajokinga inyuma y'indwi zibiri yaciye aza no kukimenyekanisha muhira. wow Taniyeri kumbe wewe ari serious after 2 weeks wacugenda kumenyekanisha mu rugo fati je ndakeneye yuko bamenya mu rugo apana byo guca ku ruhande naciye ngenda gusa nkuko wavuze nticabaye ikintu coroshe bivanye nuko ntibaba vyakiye neza cane bivanye nuko jewe nasenga mu bapenekote hama nawe akaba yasenga mu bakatolika bw'ivyo aho harabaye ikibazo kitoroshe. Brigitte abamaze kuvuga ati rero umuhungu wacu asenga hariya nawe ugasenga ngaha nta kuntu bavuze ati gerageza umuhindure aze mu bagatolika kugira tumemere umuhungu wacu kugira bakwemerere nyene bamwemerere yuko tuza kuzaraza mu rugo nta bigeze bakubwa ati kimwe mushaka kumubana n'uriya muhungu turifuza yuko nawe yo kwinjira mu idini ijo ntavyo bigeze bakubwira barabivuzeho ariko nyene abavyeyi nyene nakumye ndindiriye numve ko hazogira igihe bakabihindura bakemera ko twokora ubukwe jewe ngiye mu isengero ry'iwe wataje mu isengero ry'iwacu ko mwokora ubukwe jewe ngiye mu rusengero rwabo ariko we ntaze mu rusengero rw'iwacu. Bridge warivuze sinavyumvise neza ngo mpaka mukoze ubugeni ngariho nararindiriye mpaka bachange in the mind. sawa sawa tana wewe nta hatamu byaguhereje kiruvuga ati Imana yanje none bino mugenzo bigenza gute iwabo bashaka nja mu idini giwabo ngaha naho nawe uravyumva ndi umuntu w'umugabo sishaka gukurikira umukobwa kugira nemegwe wewe byagutwaye niyihe mvune byagusizemwo kugira makuno muswe muri kumwe aba aja mu rusengero rw'iwawe wipfuza kweri ntabwo cyari ikintu coroshe byasabye nanje ko mpagarara nk'umugabo kuko bavuga yuko nogenda
gusenga hasengera hama bakabona kwemera ariko nanje nk'umugabo uretse no kuba n'umugabo n'agakiza nakiriye nako nyene nagahagarariye ndavuga yuko ntota agakiza kanje ngo nkurikiye umudamu ariko Imana ko yabishatse amaherezo Imana yarabigiyemwo hanyuma amaherezo baremera hanyuma araza mu rusengero aho nasengera hanyuma turakora ubukwe hanyuma turubaka. Sawa byiza. Okay, miyo myaka ni be muba mwagize ubufiyansaye imyaka ingahe mu gukundana? Twoba twarakundanye nk'ikiringo c'imyaka 2 n'igice. Miyo myaka 2 nizihe ingorane zagiye ucamwo kubwo urukundo rw'uyu? Nizihe ngorane wagiye ucamwo kubwo urukundo rw'uyu kugira nibaze n'abandi baba barimo baraca mu izo ngorane bavyumvira avuga ati ujya mu nawe yarabiciyemo nanjye ntegeza kuwininga ntegeza gutsinda uko byogenda kose kugira umuntu ndamutsindiye. Wowe nizihe ngorane waciye uvuga ati Imana bino bintu birandeka mugikundanye? Ico nyene c'idini cyarabaye ikibazo gikomeye hanyuma haragera n'igihe numva umengo no muheba nubwo namukunda kuko numva ntiteguye guheba agakiza kanje ariko ndabandanya ndaramiriza ngumako hanyuma nizo challenge nagiye mpura nazo kweri hanyuma n'utundi nyene tw'abantu bakundanye kumbura ibintu ntimubihurizeko mukaganira kumva ntimubihurijeko utuntu nk'utwo. Sawa. Bridge we nije challenge wagerinze after bamaze kumva ati uyu musaza wacu nuwo mu yindi dini mukusaba arakwemereye ati mukundane ari izindi challenge zateguza kuba mu hagati ngaho muravyumva? Nizi ni iby'idini nyene kuko bari bazi yuko aroca hindura yemera gahindura aze muri Gatolika. Bamaze kumenya ati oya umuhungu wacu ntazo kwinjira mu idini yacu wewe kwa kumubandanya nawe ntibigeze bakubwa ati kweri ko uyu muhungu tomuheba ukarondera wo mu Gatolika wanyu bemera? Yeje kumuheba ntavye bavuze gusa nanje nakomeje kwihangana nyene kugeza bemeye. Sawa. Ubugeni ngubwo burabaye murabanye ubu mukaba mumara imyaka ingahe? 10. Imyaka 10. Yewe turamaze imyaka 10 twubatse. Wow, 10 years. Nkuko nari babwiye twari ngaha kugira tuganire ku myaka 10 yabano mwene wacu na mushike wanje bari bamaze bubatse. Umva dushaka kuganira tumenye ukuntu bo babigenjeje kuko hari beshi usanga inyuma y'umwaka umwe nyuma y'imyaka 2 ugasanga ibintu byabo byapfuye ugasanga ntibakiri kumwe arakini bano bobo imyaka 10 barayimaze n'iyindi nivyo tubasabira twifuza rero kubaganiriza batuganirize batubwire i-challenge bagiye bahura nazo mu myaka 10 bamaze kubana kuko i-challenge bahuye nazo batarabana nivyo by'amadini kutumvikana hamwe ku miryango. Reka rero twumvire rero i-challenge zabo nabo hagati y'abari babiri tani challenge mumaze gushikana mu rugo mukamara nije cyane zwa wegeze uronka vuga ati mi myaka 10 yose ti hari challenge hatuntu twizi twagiye tubarakini vyukuri challenge ntizibura yo mumaze kubaka ye twahuye no challenge dutoyi cyane yuko mutaba muzinanye kuko umuntu umudamu n'umugabo muhura mukuze umwe wese afise ivyo akunda n'undi ivyo akunda ivyo rero kugira muzotangure kubihurizako usanga bitoroshe nk'ubu nk'akarorero nkavuga ati jewe uyu munsi ndarondera nk'agapira kuko ndi umuntu nkunda agapira hamara ugasanga ivyo ntabikunda baca usanga re nkako nyene kabaye ikindi kibazo. Bridge nije challenge waronkize bamaze kwinjeza mu nzu avuga ati ubundi umugore nije challenge wigeze ugeringa challenge narose nivyo nyene apfutse urabona nk'ubukira umukobwa ntawe busy je narifise amasho nkunda nawe kagira amasho akunda kwitiba
kandi dufise TV imwe mu nzu ugasanga rero umwe wese akeneye jewe nkeneye kuraba iwanje ico nico twarose ku challenge ariko hanyuma twaragiye turamenyana umwe akemera agahebera uwundi akabiheba yagumye yifuza kubandanya n'irya mico y'abakatolika hanyuma rero twagenda no ku rusengero ugasanga umengo ntabinezerewe umengo ntabishaka umengo ntabikunda hama ndasenga Imana ndavuga Mana waramumpaye nk'umufasha wanje none bizogenda gute mu buzima nibwo tuzohoramwo hanyuma rero kweri Imana iranyumvira hanyuma kweri aravyumva nawe nyene arakira gakiza arabo ubu kweri mbere arabikunda cyane rwose ubu nyene vy'Imana arabikunda cyane kweri niyo challenge nagize mu ntango tukibana kuko yaguma yifuza kwibirya mico nyene yahoramo bwa mbere ariko ubu kweri ni vyiza cyane arakunda gusenga no muririmbyi mwiza rero kweri ndabishimira Imana cyane Bridge uri muririmbyi mwiza none impamvu yatuma utabyiyumvamo mu misi ya mbere kandi urabize ndibaza imbere yuko umukobwa agenda kurongorwa ndibaza haranu bagera baramwicarika bakamuga ati burya rero hajyo giye ugenda gutegeza kumira ukuntu nene umaze gushika ngaho nyene aga challenge tane ko niyo yamo iyo challenge ne wayimuteje atuma anyene mu mutima avuga ati Mana ubu kuri kutiyumvamo kuja mu rusengero ufati wowe guma wiyumvira hariya kandi uvuga ati hano na hariya nahasize byava kuki impamvu ntahiyumvamo cyane nuko nashaka kuba joining abaririmbyi je mu baririmbyi ariko bakansaba kubatizwa nanje nkumva kubatizwa kabiri sishoboye kubatizwa kabiri bigatuma nyene numva umengo no kwigumira hariya nasenga ubwa mbere kweri sinovuga ngo nta masi nimwe yasiba naragendayo kugeza nyene Imana ingendereye Imana niyo yangendereye irabona ati yarageze kubatizwa kabiri nawe uririmba kuko mu bakizwa ntushobora kuririmba utabatije kabiri nanje numva rero ntoshobora kubatizwa kabiri mu mazi menshi ni cyane yere wamuhereje urabyumva nawe none wewe tani we nta challenge wowe waramuhereje Brigitte novuga ko atazi hari nyinshi cyane kumbure izo novuga nizo nyene zuko namusiga muhiranye wenyene nkigira ku gapira kuko nakunda agapira cyane hanyuma yabasigaye wenyene muhira nkasanga ntiyanezewe nuko challenge yagize akene yagiye arabimenyera uko mubana n'umuntu ugenda wamenye ingeso ziwe ukamenya ivyo akunda n'ivyo adakunda basi rero haragera igihe abimenyera amare turaba amahoro okay nimba nizo challenge zonyene ni utwo twonyene do TV ni utwo twonyene ndumva biroroshe umva ari TV n'utundi tuntu duto ndibaza ivyo n'utuntu tworoshe nk'abantu baba badupfa nizere yuko bashobora guhindura kubera navyo nyene si ibintu byo bituma bisambura umuryango abo bapfa navyo ubu tuntu mweje kuvuga kuko bariho shaka bapfa ubwo buntu nyene tije n'umusi shira kwicano nandi shaka kwicano ugasanga umwe asagiye kwijana mu cyumba bafuye ivyo novuga nko ku ruhande rw'umugore umugore yohebera umugabo kuko jewe nahisemo kumuhebera soka je byo wanje ndaheba nk'abagabo usanga nyene bavuga ati jewe urumva ndi umugabo ntegeza kuraba iki nawe utegeza kuraba iki hanyuma ugasanga bimwe birimo birapfa mu rugo nk'uwo muntu usanga ameze nk'uko cyumubwira gute uri nk'umuntu w'umugabo cyambere kuko niwe mutwe w'urugo teza guhagikisha ibintu byose bimeze neza ukagerageza kumvisha umudamu yuko amaherezo uko vyamera kose mutegeza guhitamo ikintu mwese muhuriyeko nk'umugabo rero nico gikorwa cawe uri nk'umugabo nico no hanura umugabo wese arico mudahuriyeko uri umugabo kagisha mugihuriyeko n'umudamu sawa nko mu bino bihugu usanga kiri umuntu wese avuga ati fise uburenganzira bwanje fise nawe ufise uburenganzira bw'iwawe kanatsinda naho wogenda sinzokwicwa n'inzara fise imodoka yiwanje nawe ufise imodoka yiwawe ugasanga abantu benshi barimo barapfa ivyo bintu ugasanga umugore cyangwa ugasanga keshi biba ku bagore ugasanga umugore ntiyubaha umugabo bivanye kubera iyo power afise ku ruhande nk'abo bantu bobo umuntu yobagenza gute kweri icambere nuko urugo rwubakwa n'Imana
icambere abantu no bashishikariza kwiha Imana, ntibakoresha ubwenge bwabo n'ubushobozi bwabo, ariko bakiha Imana. Umugore akiga kubaha umugabo wiwe uko yoba ameze kose, hanyuma n'umugabo nyene nawe nyene agakunda umudamu wiwe. Ivyo bintu bibiri bihabaye, umudamu akunze umugore, umushinga ntahe akunze umugore wiwe, hama n'umugore nawe nyene akubaha umugabo, mu vy'ukuri urugo birashoboka yuko mugubaka neza. Ariko mukishira mu Mana, mugakunda Imana, mukayubaha, hanyuma kuko Imana irashoboye kubacisha bugufi, hanyuma ikintu cyose mukoze mukagihuriza hamwe kuko Imana iba yabigiyemo. Bije uvyumva gute? Nanje singenda kure yiwe no kwiha Imana nyene, kuko kino gihugu kwera udafise Imana ngo nyinshi zirasambuka, nawe ivyo urabibona. Mugashira Imana imbere, akaba ariyo bubakira urugo rwayo. Imana imbere. Icambere twifuza yuko twoshira Imana imbere kugira urugo rugende neza. Sawa. None je nashaka kubaza, baba ndi nabo badashira Imana imbere, bica bigenda gute? Bajya badashira Imana imbere, niba gene usanga bubatse uyu munsi nyuma y'umwaka umwe birarangiye, nuko batahaye urugo rwabo ngo Imana bariyo ibubakira urugo rwabo. Rero no bashishikariza bagakomeza kwiha Imana, bagasenga Imana, mbese n'abajya byase bakongera bakagarukira Imana, kandi Imana yo kongera ikabubakira urugo. Tani, witeze kubana imyaka ingana na madame wawe? Imyaka niteze kubana nawe, na nemeye imbere y'Imana yuko tuzobana gushitsa gupfa. Ubw'ivyo tuzobana gushitsa gupfa, cankwe kugeza urupfu rudutandukanije. Nico twemeye imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Mwese mwarakemeye? Twarakemeye. Yani nta kimwe gishobora kuza kubatandukanya. Oya. Nivyo twifuza. Please je nifuza yuko nkuko nyene bavyemeye imbere y'Imana, kubera impamvu nakubajije icyo kibazo, hari benshi bemera imbere y'Imana tituzobana gushika gupfa, arakini nyuma y'imyaka 4 nyuma y'imyaka 5 ugasanga rwarugo rwasambutse, kandi rusambutse ku bintu bito bito, ugasanga ni ibintu bitumvikana. Keshi niyo mpamvu ndimo ndibanda ku bintu iyi power abagore babahaye. Je naguma na mbaze Brigitte, kora nawe nyene iyo power ayinayo. Why iyo power utashaka kuyikoresha? Arakina abandi bagore bakayikoresha hariya, ingo zabo zigasambuka. Kubera iki abagore bayikoresha hariya, wowe iyo power ndazo urayifise? Nikiye gituma uvuga ati iyi power ntaho ushaka gukoresha? Je mpamvu nashobora gukoresha iyo power, cyambere nabanza guhanura, mbese cyane bajya batarubaka, kabanza ugasengera umugabo, kavuga ati je ngene uyu mugabo ameze kunukuno, je nene narasenze Imana, avuga ngene uyu mugabo asenga Imana, kandi umugabo yambara neza. Rero ubwo utwo tuntu nubwo bushaka kudukora, ukabona ataya amahera ya centre ntegereza ko yanyegeza umugabo ntayabone, canka yo nkorera ntimumenye mwese hagira account yiwe. Iyo wibutse ko uwo mugabo ufise ari we wasengeye, byose uhita ushira hasi ukemera kwicisha bugufi. Kubera hari sindabavuga amazina, hari abagore ngaha usanga umugore afise akazi, umugabo atamenya amafaranga yaje. Umugabo yabaza ugasanga bizanye induru. Uvuze ati iyo power ndayifise, arakini shaka kuyikoresha kubera nibutse ukuntu amusengeye, shaka kuyikoresha. None abo bobo batamusengeye, bakibikoresha, iyo power kiyikoresha, wahanura gute? No bahanura bakigarura, hama bakabaza Imana, mbese Imana yo niwo mugabo wari waranshimiye, hama Imana kuko ari abantu urashaka ko n'umugabo mukavyana n'abana 3 bana, ariko atari w'Imana yaguteguriye, mwisho ni mwisho mukarovana. Rero bakagarukira Imana, bakabaza Imana, hama bakumvikana, ara account kamwe bakagira account kamwe, umugabo kamwereka amahera nakoreye naya, hama bakagira n'urukundo. Buryo ibyo byose bibaho kubera nta rukundo baba bafise hagati yabo. Tani, ufise umugore ameze nkuko, ntakwereka account,
akaza akora ntakuzi ko ufite umugore ameze nk'uko kandi wewe waramusengeye wewe ni iki kibazo wogira mu mutima? Kweri ntabwo ari ikintu cyoroshe, ariko nk'uko nabivuze umugabo yama ari hejuru y'urugo, niwe ahitamwo ikintu cyose. Icambere urafata umwanya ukamuganiriza, ukamwicarika, ukamubaza ati mbega bimeze gute ko twubatse urugo, abana bacu tuzobarera gute, ubuzima bwacu buzogenda gute, imbere yacu hazomera gute. Uri umuntu w'umugabo ukamwicarika umudamu wawe ukamuganiriza, ukamubaza, kumbure nawe iyo mwicaye mukaganira nawe hari igihe ashobora kwiyugurura akakubwira ati impamvu ndabikora no kubera gutya na gutya. Ugaca usanga rero muganiye ibintu byose bigiye hamwe. Ni ibintu bimeze neza kweri ibyo bintu, kubera ichallenge tumo twahura nazo ngaha niz'abagore usanga bashaka kuduga kuja hejuru. Kwa ndibuka hari ijambo ntuzenya kuri anniversaire yiwawe, sindamuvuga izina gusa yaravuze ati twege abagabo twavuye muri Afrika tumaze kugera ngaha twubatse, bavuye muri Afrika bubatse bamaze kugera ngaha nibo barimo barahura n'ivyo vyago, kuko abagore bashaka kuba challenginga abagabo bati oya ntituvyemera. None abagabo mo baragera izo challenge n'abagore mo baratera ivyo bintu, ubona wewe wabwire ko wobahanura gute kugira ivyo bintu bihagarike? Ego kwe ikintu twobahanura nuko boca bugufi bakubaha Imana, ingo zabo bakaziha Imana, na cane cane iyi si turimo niyo mwanya muto, ni vyiza ko abantu babana bumvikana, kandi Imana yaremye umudamu kugira ngo abe munsi y'umugabo. Umugabo aba ariwe haba, doesn't matter umugore nimba yarize canke iyo bafise amahera, uko buri kose tugeza kwama uri munsi y'umugabo. Ntibisigura ko aca guhonyorako, ariko ni vyiza ko mwumvira hanyuma urugo rwanyu rukagenda neza. Kubivyo no guca umudamu agaca bugufi ku mugabo wiwe, hama n'umugabo nyene nawe gakunda umudamu wiwe. Sawa. Bridge, niki twokora kugira ibintu, kuko ndazi hano twerereye urahazi, urumva ingo zoba zasambuse ni nyinshi, urazizi ni nyinshi. None niki twokora nk'abantu tumaze kwitahura, nk'abantu bubatse, niki twokora kugira tugabanye imibare y'abantu y'ingo zirimo zirasambuka? Twebwe nk'abantu nka community nk'abasenga tumaze gutahura avuga ati nukuntu bitegeza kugenda, niki twokora? Jembo nico twokora ari kubasengera. Cyane niki twokora kugira bino bintu tuje ko byo gabanuka at least? Icambere no kubasengera, kuko Imana niyo ifise ububasha n'ubushobozi bukomeye, hanyuma no kubaganiriza no kubahanura navyo nyene bikabamwo. Turasaba kurambere, twe kumbure turacari bato, ariko turasaba abantu bisumbuye bamenyereye ivyingo bimaze mu imyaka 20 30. Twe turacari ku 10, ariko niyo 10 turamaze kumenya ibitari bike. Rero ni vyiza ko abantu bicara bakaganira, timbega aho vyapfiriye ni hehe, hama bakakosora, hanyuma bakabandanya bubaka ingo zabo kugira ngo n'abana babo bakure neza. Uvuze ati n'abana babo bakure neza, cinibuka ikintu kimwe, kuko iyo urugo rupfuye n'abana barapfa, sivyo? None iyo abana bamaze gupfa ingaruka iza ku bande? Ingaruka iza ku bavyeyi no ku miryango n'inshuti n'abagenzi. Bajya abantu nabo usanga bafise ikibazo cyo guta abagore babo, bamara kubata bakaca bagenda kuzana abandi bagore bavuye nko muri Afrika. Wowe bobahanura iki? Kuko aramutaye agiye kuzana uyundi muri Afrika. Wowe muvuga kwiki abo bantu bagira ivyo bintu bavuga kwiki? Kweri ni ikintu kitabereye umuntu atoshigikira cane, kuko burya abantu ni bamwe. Mu Kirundi bavuga ngo akanani n'uyu karamunanira. Kubw'ivyo rero hari kugenda kumuzana ugasanga mbere yabaye mubi gusumba umwe wa mbere, ariko urya kumbure mwari mumaranye imyaka usanga yarakumenyeye intege nke zawe, inkomezi zawe, ugaca usanga rero ico no bahanura nuko bo bandanya bihanganirana, hanyuma bagasenga Imana kweri, hanyuma
inyishu si ukugenda kurondera uwundi kuko urashoboye kurondera uwundi wa mbere n'uwa kabiri mbese no kugeza ku 10 ariko rero uwo nyine ubaba warahisemo bamumaranye imyaka myinshi ukamwihanganira mukagumana byaba byiza gusumba. Umugore avuga ati untaye ndagenda kuzana uyundi, umugabo nawe avuga ati jewe ndaguta ndagenda kuzana uyundi. Ugasanga ibintu birimo birapfa noho yo mushikana ngaha ugasanga birimo birapfa. Bridge nawe nk'umudamu abadamu wohanura gute? Jeno bahanura kuvuga ngo bananiranywe n'uwa mbere ngo bagiye gutora undi muri Afrika ko bokwicara bakagumana n'uwo wa mbere nyene bakikosora udukosa bapfuye bakadukosora. Hama iyo satani yo kubahena ngo bagende gutora abandi muri Afrika bakayitsinda. Mbega kubera iki wankoreye bino bintu kumbure nawe bafite impamvu aba yabikoze kumbure wasanga ari impamvu yumvikana ukamubabara wasanga ari impamvu itumvikana hama nawe agasaba imbabazi. Rero ivyo kuja mu cumba nakaja mu cumba kuko amaherezo ejo mwese muzovyuka muri hamwe kandi mufise abana uca muja gukora uca muja muri mitandukanye buri ne vyiza ko muryama mwese mwumva muri happy. Brigitte abagore bajya mu cyumba byabo bariho kuko ibi ndimo ndavuga ndabizi ndavyumva hanze ndaganiriza abantu benshi bari abagore usanga umugabo yakoze agakosa aho kumuganiriza yagiye mu cimbi wewe. Umugore nk'uyo akora ivyo bintu wo muhanura gute? No muhanura yuko imbere yuko aca kuryama mu cyumba cyiwe cy'umugabo ciwe bobanza bakicara bakabisubiramo bakabiganira kuko nubuze ngo urubyuka wapfuye mwaraye mushwanye n'umugabo kabubwiye ntaho bugiye. Kandi hari n'igihe wigumira ugiye kuryama mu cyumba cyawe uwo mugabo ntazira impamvu wamushavuriye. Ni byiza rero ko yomenya impamvu wanamushavuriye. Umva impamvu ingo ziguma zisambuka mva nivyo bamwe kugenda hanze abagore amafaranga yabo kuvuga ati je mfise amafaranga gusanga umwe yigiriye mu cyumba cyiwe nahaye uwundi umwanya ugasanga urugo rutambutse ku bintu bitonya byonyene. So nk'abo bantu niki bona twogerageza kugira tukore bino bintu bigabanuke kuko biriho ni vyinshi. Abagore bajya mu byumba byabo bariho, abagabo bagenda hanze nabo bariho. None nka mwebwe musenga muzimana muganira n'abantu benshi nikibona ari kitwokora kugira ibyo bintu triste bigabanuke. Icambere cyo mu vyukuri urugo gubakwa n'Imana. Icambere abantu twabashishikariza kuja mu Mana bakubaha Imana hanyuma Imana akaba yubaka urugo rwabo kuko iyo uri mu Mana umudamu arubaha umugabo kandi iyo muri mu Mana n'umugabo nawe nyene agakunda umugore. Gacu usanga rero ivyo bintu mubikoze mukagira no kwihangana yakantu kabaye mukabifatira isanzwe ntimuce mubiduza cyane. Rero nico kintu jewe no hanura abantu. Prejo nabo hanurike. Oya naje no bahanura kwirukira Imana bakiringira Imana kuko niyo byose kuko muri mu Mana especially nk'ubu twese turi mu gikorwa kimwe turaririmba. Muravyutse mwaraye umwe yaryamye hiyo undi hiyo ngo mugiye kuririmbira Imana. Rero kuba turi mu Mana twese ubwati turaririmba duca twirukangana gusaba n'ikigongo ko tukati none twahurira muri rya kwaya twacwanye tuzaba twiciye abantu bose bakiringira Imana. Okay nkuko mwabivyumvise turi kuri ku myaka 10 yabashiki wanje na mwene wacu ngaha bamaze bubatse kuko si ikintu cyoroshe. Rero naguma nibariza utubazo dukenya gusa nyene kuri tani niki wankira umugore wawe. Ikintu novuga nta kunze gukunda niyo nk'ubu inje nkasanga nk'inzu ntimeze neza kandi ari we inarugo. Nico kintu novuga na ibindi vyose kwera bikora neza kandi nivyo mu rugo navyo nyene bikora neza. Ariyo nk'ubu bishitse nkasanga ntihameze neza ca niyumva nabi kuko arico mba naramuzaniye kuko je ntari bishoboye nico namuzaniye kugira ngo azaramfasha. Rero
bishitse nkasanga ntameze neza ca niyumva nabi. ni nyine mvuga ati kwera umugore wanje aha uko byogenda kose kino kintu ndagikunda. Ni ikintu ati nicatumye mvuga ati nyene nafashe cemezo niki Kweri ikintu ndamukundira kweri arakora n'umukozi afise akazi gasanzwe ndetse n'abana nabo nyene dusabana bane nabo nyene abafata neza cyane akandi naje nyene akafata neza kweri arakora cyane gose arafise kwera arakora cyane gose kandi arankunda kweri kandi aranyubaha iyo ndamubwiye ikintu aracumvira ego kweri ivyo kweri ndabimukundira bigatuma numva umengo tuzobananya tubana. Brigitte nawe ndakwijeko kwera Tanayeri uramubona n'umutama wawe ikintu cya mbere wowe vuga ati je kweri na Tanayeri oyaye kwera hanyene sindabikunda oya sorry niki That's a hard question. Iyo ashavuye gusa. Uranga ko ashavuye. We ntumurakaza. Ashavuye arirakaza nkuko gusa ntugire umurakaza. Ndamurakaza ariko mbashaka ntaca ashavura nyine ngo ashavure. Wumvise rero wumva next time kubera nyine ntabyo next time nyine yakurakaje uzogerageza kwikaruma nyine uvuga ati aha ndashavuye gusa nyine kandi amwereke yani yashavuye gusa nyine nicyo uvuga ati nicenye birashika ko n'umwana w'umuntu ndarakara ashavura kandi yashavuye nyine ndashavura ubwo bishikira gake ariko nshavuye shavura umva Taniyeri yashavuye arashavura wewe n'ukundo kunashavura Taniyeri tega dusanga Imana cyambiri gukura Taniyeri niki kintu mukundira uvuga ati yes uyu nguyu nawe urabyumva number 1 iya nkore kino kintu ni number 1 uko byogenda kose ndamukunda cyari kintu nkunda kuri Taniyeri amasengesho ni munyamasengesho Chere nivyo nico ndamukunda akora ivyo bitumye twubaka runo rugo kugeza ku myaka 10 nani abandi usanga bavuga ati je ndamukundira yambara neza bajya rero ni tubakuremo kubera bajya ntibasenga arashobora kwambara neza ariko adasenga ko kwambara neza n'abandi bakakubona bo hanze bakamwitwarira Taniyeri komeza umvise ari kumeza ku masengesho maka shani byiza kwera kwera je nanjye ngira ngo nzomubaza numva ibya nkuwida je si none Okay ibintu bimeze neza urana ko tunezerewe Taniyeri na Brigitte bamaze imyaka 10 bubatse ibintu bimeze neza bafise abana urugo rwabo rumeze neza. Sasa rero twagomba dusozere gusa imbere yo gusozera twagomba na bagire icyo babwira abo bantu ingo zanyu zirimo zirasambuka mushaka no gusambura mushaka no kubivamo ibyo bintu mwatanguye kandi bo mumvise challenge bagiye baronka urumva ukuntu bagiye bihanganiranira mu bihe byose n'ubu bakihanganiranira. Sasa rero nashaka ko tumubwira akajambo kanyuma bajya abantu ubona bijya bintu birimo biranga nabajya bikimeze neza nabo nyine usanga Okay icambere nobwira abantu bo bikimeze neza mu vy'ukuri babandaniriza ngaho kuko natwe badutanguriye bizoba biriko biraduha karorero kuko turarabera nko ku bavyeyi bacu tukabigirako nabandi bariko barakura nabo nyene bakabigirako kubw'ivyo babandanye bihanganye kwera bakomeze natwe dukurikire aho baciye abandi nabo bagomba kugive up abo vyabona bagomba kunanirwa mu vy'ukuri bakomeze basenga Imana ibafashe abubaha Imana bakundane baganire aho bitameze neza bahakosore ariko ingo zabo zibandanye zimeze neza kuko n'abana babo nabo nyene bazogira amahoro ntibitege yuko bizokwama bimeze neza hari igihe biryoha n'igihe bimera nabi kubw'ivyo kandi ivyo bihe vyose vyamaho iyo bimeze nabi ntibace
bagive up bamenye uko ejo bizoba bimeze neza no uyu munsi bizoba bimeze nabi. mbere yuko ndangiza ndagushimiye muvuga amakuru wacu ku kanya kawe witanze ukaza kudukoresha ino interview. Cya kabiri ndashimiye umuryango wose ku ruhande rw'abavyeyi banje, ku ruhande rw'abavyeyi b'umugabo, abo tuvukana, basaza banje, ba my brother in laws, ba my sister in laws, bose ndabashimiye cyane rwose batubaye hafi muri iyi myaka 10 yatabo nta nuko twari kwigera ko ariko turabashimiye cyane. Turashimiye n'Imana yatugejeje muri iyi myaka 10 none twereka kwikengurukira yabaye natwe muri byose iduha abana n'umunezero n'amahoro. Kindi ku mpanuro nagomba ntange kuri abo bantu nabo bikimeze nabi nabo bimeze neza, nagomba ntange karorero kuri abo bimeze neza bakumirize ngaho kuko nibo turiko turigira ko twebwe kugira tumara iyo myaka 10 twigiye kuri abo bandi nabo baturusha imyaka hamabona abo bakiri munsi yacu bikiriko biragenda nabi nabo bakomereza aho babandanye kwihanganirana muri byose. Murakoze. My name is Natasha Nitunga, and what I love my dad is about he's nice and kind, and what I love about my mom is that she's a very good cook and she makes yummy food. My name is Natalie Nitunga. I love my dad when he's nice and good. I love my mom when she cooks. Her food is so nice, and I like when she cooks. My name is Naomi Nitunga, and I love my mom to cook pugali, and she's sure the best. And that is the best. Thank you. Wanje reka mfate kano kanya nshimire Imana yo yatuzigamye muri iyi myaka 10 turangije nk'umuryango. Mu by'ukuri ntigwa rugendo goroshe ariko turashimira Imana yatubaye hagufi, kandi nkongera nkashimira n'inshuti n'abagenzi umuryango bose batubaye hagufi badufashije muri byinshi. Nkashimira nabo dukorana umurimo w'Imana nabo nyene batubereye umugisha kandi batumye tumara imyaka 10 uyu munsi turamutse duhimbaza. Abadufashije mwese badufashe mu mugongo mwese Imana ibahezagire cyane kandi turabashimiye cyane. Nawe waje kudufata aya majwi no kutuganiriza Imana kugire neza mu ivyo bikorwa bya bukora. Imana ibandanye kuja imbere. Murakoze cyane.